Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Reka ndamutse namwe bwe mwese kumbure mutari bwumve B-Info Plus aribwo bwa mbere mukurikiranye bimwe mu biganiro bisanzwe tubashikiriza kumbure nce ndabasaba mugire subscribe ku rubuga rwacu kugira ngo dukomeze kugwiza umuryango wa B-Info Plus. Twiriwe mu gisagara ca Bujumbura harakabeho, niyo mpamvu ninje muri studio nambaye kumubona ni ya studio mwari musanzwe muzi duhaka kwambura udushati turimo kubera bushuwe mugabo uyu munsi akabeho kabisa kinjiye indani. Ubwo rero mwumve ko dufise klima nziza cyane. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Musanguzi Mwenza. Ndagwaye ikaze uramusaba dukurikirana. Amahoro cyane, amahoro ku bakunzi ba B-Info Plus, eka amahoro no kuri abo bose bazoronka ibiganiro biciye mu downloadinga ibiganiro bya B-Info Plus, kuko tugize iminsi twumva yuko babidownloadinga. Reka rero tubaha amahoro nabo bose bazokumviriza icyo gihe cyose bazokubakurikirana icyo twashoboye gushikiriza. Urakoze cyane Musanguzi Mwenza. Mugandi ko ndumva ijwi riri kure gatoya uze kuraba uri duzi. Ego ndibaza yuko uri kuranyuma cyane. So umwundire rero twinjiye rimwe na rimwe mu kiganiro cyacu, sivyo? Ego ndifuza ko turabira hamwe ibintu byateguwe kuva kera byitwa ngo ni intambara y'akarere. Turiko turabona ababantu bo mu Rwanda atajambo bafise. Hariho ikiganiro nakurikiranye cy'umubantu wo mu Rwanda we avuga ngo nimba ari abantu bambere bagoye ku isi ngo n'ababantu bo mu Rwanda, ariko se abanyarwanda gusa kumbure ibi biri mu Rwanda uyu munsi birashobora kwadukira no mu bindi bihugu. Nifuza rero ko uyu munsi tuganira ku by'intambara y'akarere kumbure turiko tubona umenga ababantu bavuye mu itiro byifashe gute Musanguzi Mwenza? Ubwa mbere na mbere reka mvuge nti uko kuntu bimeze, reka nivugira ibijyanye n'intambara y'akarere kugira ngo bishobore gutahurika neza, kuko intambara y'akarere ihagaze ku bice bibiri. Umuce wa mbere ni umuce w'ababantu, umuce wa kabiri ni umuce w'abanirotike aribo batazira kandi abanomade, ni ukuvuga abatagira igihugu. Rero muri kano karere intambara ihari cyangwa intambara y'akarere ihari kubera abo twokwita abanomade. Byo kuba abanomade byamaze guhera bivanye n'isi ya none, bakeneye kuronka aho bicara batigeze ko bafise kuva mbere na mbere. Uko kuntu rero Tanzania yashoboye kugira abo yirukana, Kongo nayo kubirukana byananiranye. Mu Burundi hari abo birukanye, muri Tanzania nako mu Rwanda barigeze kubirukana muri 59. Rero muri kino gihe bariko baraba mbega ni gute bashobora kuronka igihugu kugira mu ijambo narijya bagomba kubaho batarushe, n'abantu bamenyeye kubaho banywa amata atakibazo na kimwe bafise. Rero nicyo gituma aho bari hatigera haba amahoro. Rero nguko kuri intambara y'akarere igomba kuvuka na cyane cyane muri kano karere. Rero mu bihugu by'ibiyaga binini, abandi bavuga by'ibiyaga bigari, hariho two kwita Museveni ari nawe nyene abayazane, ariko nawe aba yarabirazwe na basekuru bavuye mu Rwanda. Wibuke yuko mu 1959 yuko abatutsi b'i Rwanda bahunze, ariko imbere yuko haba ibyo abahutu n'abatutsi mundira manje mvuge ku bijanye n'ububirigi n'umwami w'u Rwanda, aho bariko bagerageza kuraba ingene umwami w'u Rwanda yogarukana ubutwari bwiwe mu Rwanda, ariko bikarangira bashoboye kubacamo imice, ni ukuvuga iby'abahutu n'abatutsi, kuko muri kano karere iby'abahutu n'abatutsi byahereye mu Rwanda. Rero bimaze guhera mu Rwanda bibona gukwira mu karere, ariko bagiye babimenya bagiye barabirukana, baravuga bati itubakeneye hano. Reka rero ndakubwire ingene Museveni ariwe yaciye aragwa uko gutuma abatutsi bongera kugira ijambo muri kano karere kare bari bajyatswe. Sinzi ko kugeza ngaho hari ikibazo fisi. Aho nta kibazo komeza, aho nta kibazo kabisa. Rero kuvuga ntuzeye mu perezida wa Uganda Museveni, no kumenyesha yuko nabaye hano mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara ca Rumonge. Bamwe baravuga yuko yabaye hano bita mu Kanyenkoko, hano bita mu Rumonge ngaho
bari bamaze kumusugereza avuye muri Kongo, bivuga ko yarajabutse hanyuma arabangaho mu Rumonge igihe haba ubwicanyi bw'72. Biravugwa yuko Museveni yari ngaho mu Rumonge. Abo Rumonge iwanyu twabona uvuye ngaho Bujumbura ubyugangana ni kilometero nka 70. Aho ndahazi cyane. Ni kuvuga rero bo bateguye ikirero, barateguye intambara y'akarere. Intambara y'akarere mu kwitegura bagize imice ibiri nk'uko nabivuze, bagira umuce w'abahutu n'umuce w'abatutsi nk'uko byamaze gukorwa n'abazungu. Ni plan yakozwe n'abazungu. Umunyisirayeli nibagize izina ryiwe, hari umunyisirayeli yabikoze kuko nibabona ahantu hari injyane umenye yuko abanyisirayeli bakora muri nayo maplan. Nubwo bibaza ngo n'abazungu bo mu burengero babikoze, oya nabo muri Moyen-Orient abo bita abanyisirayeli nibo bateguriza intambara zose mubona. Ibi byose mubona ku isi bitegurwa n'abanyisirayeli. Ni ukuvuga abo banyisirayeli nabo batwara isi uno munsi. Gusa n'ibintu biba bitariko bigenda bigaragara. Rero iyi ntambara y'abahutu n'abatutsi narimeje kuvuga yateguwe n'abanyisirayeli. Umunyisirayeli aheje kwitegura aca yidugana mu Bubirigi bayishyira mu ngiro, na cyane cyane ko bari bakeneye iki kintu bita diviser pour régner. Nico bari bakeneye. Rero muri cyo cya diviser pour régner baragombye kuraba ni gute abantu bazoguma bari soumis, donc comment les personnes seront soumises des siècles et des siècles. Ni kuvuga ni gute abantu bazoguma baca bugufi imbere y'abazungu imyaka n'imyaka. Ivyo rero ni projet yaciye elabore yo kugira ngo bashobore kubacanishamwo. Kandi cyo womenya cyo umugera waramaze kwinjira, nta muntu n'umwe ashobora kuhagarika uretse nk'ibi bagize by'amasezerano. Ariko amasezerano nubwo yabaye, urabona ko injyane zitabura, na cyane cyane nkangaho mu gihugu iwanyu ngaho mu Burundi urabona yuko ba Pacifique n'ahazwe bataguma hamwe, atari bitabara ngo bagomba kurikitira igihugu ngo nabo baronke igihugu. Urumva ibyo byose rero nibiko bigenda bigaragaza bya bintu bindakubwira. Rero muri kano karere haca higaragaza abo twokwita le Bantu et les Nilotiques qui sont des nomades. Hagacaba n'undi mugwi bo bita basangwa butaka bita le Pygmées. Ariko le Pygmées babaharura ku ruhande rw'abantu. Uno musi rero intambara y'akarere ihagaze gute? Umbabarire gato musanguzi mwenze. Ego. Iyo uvuze ngo abanirotike n'abanomade. Ego. Hari abatabitahura neza. Umunomade no kuvuga iki? Umunomade n'umuntu aho bwije araraho nyene amabuke yakagenda handi. Ni kuvuga bobo bari abantu bafise inka bakama bakeneye ko aho baragira, baguma bagenda barondera aho baragira, aho babona uburagiro n'amazi niho baca bicara. No kuvuga ntibigeze bagira igihugu cabo uronka igihugu. N'abanomade mugabo n'abanirotike. Urumva nirotike harimo akantu Nile rero na ahantu bashobora kuronka uburagiro, n'ahantu bashobora kuronka amazi. Urumva rero yuko abo banomade, abantu bideplasa ko buke kubwije atagihugu bari bafise. Rero no munsi baciye ubwenge bakeneye igihugu. Rero nabo mu by'ukuri umututsi w'i Rwanda, umututsi wo mu Burundi, umugande, abo bose umenga ni bamwe. Ashitse mu Bugande bamuha gutwara. No kwa karoro gato kuri ico kintu uvuze cy'unomade, wombwira umusoda w'Ubugande ingene yagarutse ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ari ukuntu abaresondizanirotike aba batutsi nk'uko bivuga bafise urunani au niveau regional. Ni ukuvuga dufate nk'Ubuganda butewe na karorero, wumve ko n'umututsi wo muri Tanzania yoja gufasha Museveni kurwana. Ega ndako byagenze baragiye kumufasha kugira ngo afate Ubugande kuri Idi Amin. Niyo mpamvu turiko turabona abahoze n'abasirikare mu Buganda bagiye gutwara ibindi bihugu, cyangwa wahoze ari chef d'état major mu gihugu runaka yagiye kuba chef d'état major mu kindi gihugu, notama nka James Kabarebe. Ivyo rero biragaragara ko nomade bwabo ni ukuvuga bo nta gihugu bari bafise. Bo bajejwe kudurumbanya akarere. Bahawe kudurumbanya akarere
bagasakirifiya abana babo bagatanga amaraso, abo bari hejuru ko baba bakingiwe bo bakabandanya birira binywera amaraso y'abo bana baba batanze bariko baragwanira igihugu, ugasanga abo bana nabo nta nyungu ariko bironkamwo uretse yuko ari abantu bakuru. Rero umugambi w'intambara y'akarere nguko ukuntu wubatse rero, wumve ikintu ca mbere na mbere rero guco twita systeme, ukantu kumve ukandika ahantu. Ego rero Ubugande nibwo Ubugande cyane cyane duhere ngaha mu Burundi, kuko systeme y'Ubugande izarigwa hano mu Burundi. Inyuma yuko habayo amakudeta kuva bishe Rwagasore, mu Burundi harabaye isibaniro ry'imigwi y'abatutsi, umbabare nkoresha mvugo badashigikiye yuko Umuhutu yoronka ijambo, kuko wibuke ko nubwo bataremeza genocide biravugwa yuko ni 2002 ho baharabaye genocide yakorewe Abahutu mu gihugu. Rero ico woca wumve yuko Museveni amaze kuronka ubutegetsi, wibuke yuko bivanye n'ingene hari abarundi bafashije canke hari ukuntu boba baravuganye, hariho amafaranga Ubugande bwishyuye Burundi, ndaza uravyibuka bakayishura mu makaye bita Big Fair. Ucubyibuka? Ndabyibuka cyane. Menya yuko bashobora kuba barafashije mu vy'intambara kugira ngo Museveni aronke igihugu. Hanyuma Museveni nawe yararungitse abasirikare kugira ngo Kagame aronke igihugu. Kagame na Museveni n'agaha mu Burundi barungitse abasirikare kugira ngo Joseph Kabila aronke igihugu. Uriko uravyumva? Hanyuma ngaha mu Burundi 1993 razi zakurikiye, hanyuma n'ubundi barabandanya uko vyagiye birakurikirana zimwe mwenda zirabizi. Ukuntu rero tugezaho twisanga uno munsi hari ubwami bwamaze kubakwa mu kinyegero, ariko tutabizi ubwami buyobokwa umwe avuze abo bose bumvira rimwe. Akarorero ubwami bwokwita ubwami ico twokwita Tutsi power canke Empire Himachi buko nyene. Ubwo bwami rero bwaramaze kuronka abatware babwo, nubwo bamwe bari mwibanga, ariko bagagaragara ni Museveni na Kagame. None ubwo bwami bwubatse gute? Bwubakiye kuki? Bwubakiye kuri bwa bunomade, kuko abanomade urazi iyo agace kamwe gatewe n'ibikoko runaka baca bagenda gufashanya abandi baratera, hari ibintu byo gutera induru kumva baragiye gufasha ibyo bikoko baravyomoye nivyice inka zabo baragiye, kuko bari batunzwe n'amata. Menya rero iki kintu gikurikira yuko Kagame na Museveni bateguye ingene bazohungabanya akarere, cyane cyane mu gutegura abasirikare bari korompi bashobora guhendwa n'ingoga, hanyuma akaba ari nabo bakoresha, kuko icambere na mbere bakora bepitra igisirikare bakakigira ikidasanzwe, hagira igisanzwe kitagira ingufu. Akarorero no guha bigaruka ko ni ingene bagomba batangure kwinjirira igisirikare ca Tanzania. Igisirikare ca Tanzania ca Kongo cyo cyo ko bakigize, ahubwo musisanguzi mweza ca Tanzania turaza kubigaruka ko neza umwanya no wadukundira ko turumva ko muri Tanzania mu by'ukuri ibintu bitifashe neza. Ego sinzi bikuranyuma neza, ariko je niko ndakumva neza cyane. Ego hanyuma rero iyo systeme yo kudesabiriza ibisirikare babihari bituma banyaruka kwigarura ubutegetsi bw'ibihugu runaka. Nk'ubu ngaha mu Burundi hari ikintu cabaye mu Burundi, hari ikintu cabaye no vuga c'ubwenge abantu batigeze biyumvira ko cyane, mbabare ndagicishemwo. Urabona ko habaye amasezerano y'Arusha, bakavuga bati igisirikare kizoba kivanze 50-50, hanyuma igipolisi 60-40. Igipolisi cy'u Burundi zugo mu birabe ntigikugwa cyane nk'igisirikare, oya byose baragerageje rero 2015 kuraba ingene ico gisirikare bogicanishamwo. Baca basanga hariho abandi bantu batari biteze bagiye baravugwa, imbonera kure
ni kuvuga rero imbonerakure zabaye ikindi gisirikari bivugwa ko ari ic'abahutu kiri ku ruhande, mu gihe bya bice 50% by'abatutsi vyodefaya bice bikompre hahandi habaye vide haca hakompletwa na za mbonerakure, niko babivuga. Ngo kuntu Burundi bwananiranye bwabaye akananira abahinga, bituma umugambi bari bateguye 2015 bashobora kutawushikako nk'uko bavyifuza. Rero no kuvuga uku kuntu bagenda bakatuma ibisirikare bitagira inguvu, nivyo biriko biratuma kano karere katazigira kagira amahoro, na cane cane ko hari abantu bakorompi. Baragenda bakarondera umusirikare nk'akarorero nofata kuri Niyombare, hanyuma bakamushira ku butegetsi, iyo bikunze akaja ku butegetsi, inyuma y'iminsi mikeya baba bamwishe bagaca bashiraho bagomba. Akarorero ni muri Kongo bahejeje gukuraho Laurent Désiré Kabila, bace bashiraho bagomba bashiraho Joseph Kabila, bamugize nkaho menga n'umwana wiwe kuko barafise ahubwo bakuyeho Mobutu baca bashiraho umubantu kugira ngo abakunganye ntibagumuke, bateguye ingene baca bamwirimina. Ndabigaruka ko navyo nyene nakano n'ingombe gutanga nk'aka example, ahubwo batanguye bahenda Laurent Désiré Kabila baramukoresha akora ikiroberi. Amaze gukora ikiroberi Laurent Désiré Kabila yajana nago yibaza ngo nabagenza ronse. Umuntu wa mbere yamufashije ni Museveni, hari intumwa yiwe niyagiye izina intumwa Museveni, niyo yashoboye guhuza Museveni na Laurent Désiré Kabila. Hanyuma Museveni niko guca tuma Laurent Désiré Kabila kwishikana kwa Paul Kagame. Amaze kwishikana kwa Paul Kagame aramwemereza ari bukore byose, batangura kuja gushira mu ngiro ivyo bifuza. Mugabo yigeze amenya yuko ari igikoresho. Umubantu baramukoresha kugira ngo yibonwemwo na benshi kuko ari cyo gitigirinya mwinshi, hanyuma bagaca bamwica. Bahejeje kumwica baca bashiraho uwo bifuza yuko bashiraho. Nguko kuntu rero intambara y'akarere yagumye itegurwa kugira ngo bize bikunde baronke ingene bigarura akarere bakarongore Empire Hima ibeho. Wibuke hariho n'indirimbo zarazivuzwa ngaho mu gihugu bavuga nk'uko indirimbo bita Ngoma ya Ruhinda. Ngoma ya Ruhinda, yego. Ngoma ya Ruhinda ugiye kuraba zimwe muri z'iyo ndirimbo zinyegejemwe amajambo menshi yakahise k'ivyabaye kubijanye n'ivyariko bishikira bamwe mu babantu bari muri kano karere muri ico gihe. Kuko ntiwibaze burya nubwo wumva hari ubwami, bamwe bari bakundanye, abandi bari baragenderanira baraterana, rimwe na rimwe usanga hari ubwami bwayoboka umwami runaka ugasanga n'abagenzi. Rero muri ico gihe menya yuko bagiye baraherekerana bafatiye no kuco bita abiru b'i Rwanda, kuko u Rwanda rwari rufise bita abiru babika amabanga kandi bagategura n'ingene ibintu bizobananya bikurikirana. Abo hari ukuntu batanga amakuru kugira ngo n'umwuzukuruza azoronke amakuru y'ibanga y'ibwami. Rero baragiye barahanahana gushikaho no musi tubona ukuntu bihagaze ariko biri. Reka rero tuce tuzinjira imuzi ivyino musi navyo. Mbega intambara y'akarere imeze gute? Reka duse n'ababanza kurindira gatoya imari kibazo kubyo maze kuvuga, hanyuma ubaze abaronke tubandanye. Oya nta kibazo, ivyo maze kuvuga biratahutse umusanguzi mwenza, biratahuritse gusa. Ndashaka turakoresha umwanya muto kubera ko abadukunda urabizi yuko atana umwanya baba bafise mu bisanzwe wo gukurikirana ibiganiro birebire. Nariko ndaca ku mayange kubijanye na kahise nca hirya no hino kugira ngo bumve na dukeya iyo ibintu bizanana. Yego. Ngo bizanana ngaha hafi bifise imizi muri kahise. Ni kuvuga ibi turimo bita no munsi demokrasi. Iyi demokrasi twatoye nayo nyene hari ukuntu yabaye demokrasi pirate, ukuntu bigatuma umenga ni demokrasi
itari menga hari cyo demokarasi ya busori ugasanga ni demokarasi umva kumenga umwe wese yicaye yishira kizana ariko rutazi ubwo bwa demokarasi turi mu bwaribwo kandi turi muri demokarasi bika rero ngundira ndakubwire rimwe intambara akarere imeze uno munsi kubera iki bakeneye Kongo cambe na mbere umuzi ni Kongo ariko Kongo utagira uburundi ntayironka turabembega ni gute ariko hategurwa ingene Burundi babonetariza baciye mu cyo kwita ko infiltra bagatiza akajagari bigatuma batabandanya bafasha muri Kongo uko kuntu rero babonye ko ari ngombwa badestabiliza Tanzania baciye mu gutera ubwoba abene igihugu ba Tanzania cyane na mbere kwanganisha inzego z'umutekano n'abanyapolitiki ndasubiyemo akakantu kwanganisha inzego z'umutekano n'abanyapolitike kugira ngo inzego z'umutekano zireke kwivamo abanyapolitike ngo zibagamurukire kuko nta munyapolitike yoshobora kugira ingufu adafise ingufu za gisirikare zimushigikiye ibyo ntibikunda byose nguko kuntu muri Tanzania hadutse umusirikare bamwe n'abandi babona yuko uwo musirikare ashobora kuba ari uwatumwe na bamwe mu basirikare ati rero wewe gukora ibi abo bandi bamutumye bakaba bahawe amategeko na Kagame na n'uwo muri Uganda Museveni aho rero byace bituma umusirikare afata umwanya w'isaha n'iminota 25 ariko aravuga ingene ibintu byogenda aratangura arerekana neza ko hari bitariko biragenda neza iz'abanyapolitike iwabo muri Tanzania aravuga yuko igisirikare gikwiye gufata ingingo kandi nihongere kubaha amatora bamwe barawushimye abandi baragaya ivyo yavuze ariko je nanje ijambo nari nkeneye kumvamwo ni iry'abamasayi avuga ahantu bita muri Ngorongoro amaze kuvuga mu Masayi nace numva neza na neza kagombye kuvugira bwa bwoko busa na bwa wundi bugisibije mu karere ndasubiramwo amaze kuvuga mu Masayi nace numva kagombye kuvugira bwa bwoko bugisibije mu karere ariko cyane wibuke nga mu Burundi ngene baragize imisi binjira hano bahidevereza ariko tutazi ikintu na kimwe aba influencer bo kuvuga ngo rukana bumenyi bakibaza bati mbega bano bantu bazananye hehe ho barababaza ibyangombwa ko badandaza mbega amafaranga badandaza niyo atuma barara mu mahoteli bararahe bimeze gute ugasanga abarundi bari bagiye baricajara mugabo hariho abaciye bahaguruka bavuga bati ibintu ntibyumvikana bamwe baravuga bati bashobora kuba ari abanyarwanda bari kubidevereza kuko barize amayeri yose y'ukuntu bashobora kwiga indimi zitandukanye no kumenyesha yuko nk'abanyarwanda batari bake b'abatutsi ushobora gusanga baziringara neza baziringara neza bageze mu banyamurenge bavuga iringara bageze mu CDC bavuga iringara ukumva umengana umukongomani kandi ari umunyarwanda yaje muri Kongo ubwo bufatanye rero kuko ugomba gusambura Tanzania nta kindi bakeneye ni ingene Tanzania mu gihe hazoba yakajagari mu Burundi batazoja gutabara wibuke Tanzania uno munsi irikira twabwo n'umuntu wo mu Bantu nabo barakeneye yuko bubaka ubwami buyoboka Amerika rero wibuke Tanzania n'u Burundi baramaze kuba binjira mu cyo bita communisme na cyane ko muri bino bihe mu Burundi ariko aboneka amashirahamwe agenda ko utuntu duto duto niko uzosanga mu minsi iri imbere twabaye utuntu tunini dufate kuri izi za Sangwe dufate kuri izi za Payeje uzosanga mu minsi iri imbere igihugu cyarateye imbere. Allo oui ndakuba musanze mwanze ni kuvuga rero ibi bintu biriko birakogwa bya gikomunisme cyo kugira ngo bino bihugu Tanzania Burundi bitera imbere ariko mahabo cyo bita independence financière muri kano karere na cyane ko aba capitaliste n'aba communiste abo bantu badacana uwaka rero barakeneye aho umwe wese
nariko ndavuga ni rero turiko turanyarutsa kugira ngo ibishoboka tuje twamaze kubivuga uretse mu gihe hazo hari ibibazo ni kuvuga rero bivanye n'iyo migwi ibiri ishwanira kano karere barakeneye Tanzania n'u Burundi kugira ngo bashobore kwigarurira akarere k'ibiyaga binini kari mu itunga ridasanzwe. Ni ukuvuga gashobora kuba gafise ibice 40% by'ibikenerwa ku isi, na cyane cyane ko ako karere karimo amazi meza, no kugira yuko amazi ari muri ako karere isi yakeneye. Sinzi kunyumvise neza. Rero uzoba mu minsi iri imbere uzoba afise kano karere ni wazoba afise isi, ni wazoba twara isi, kuko azoba ari akarere gatotahaye karimo amazi meza, karimo inzahabu, karimo ubutare isi ikenera. Musanguzi mwenza ariko mbabaye gato ku bwarya jambo rya musirikare wa Tanzania hari ikintu wavuze ngo yavuze kuba Masai, ako ntiwavuze icyo yavuze atumbereye kuba Masai. Sinzi ko ndabigaruka ko cyo karavuga n'ukuntu bakuwe mu karere, bivugwa yuko bakuwe mu karere bari barimwo, ariko ibyo babikoze mu ntumbero yo kugira ngo rwaruja n'uruza ariko bagenda bagira mu ishamba hari abari basigaye baba babireke bafata inka zabo bazitungire mu mpongore nk'uko bisigaye biri ngaho mu gihugu. No kumenyesha ko ako kantu bamwe n'abandi ntibakabonye kumwe, bivanye n'uko abamasayi basanzwe ari abantu bifitiye amaka. Umenya abamasayi ko hari abari muri Tanzania n'abari muri Kenya. Bivanye n'uko rero Kenya, Uganda, Tanzania n'u Rwanda, ibyo bihugu byose ari ukuntu bigenda bihanya urubibe, Uburundi bwaca buba hagati. Menya yuko rero Uburundi aribwo buca buba agace canke milieu strategique icyose icyo abarundi nta wundi muntu agishobora kugishira mu ngiro. Nukuvuga rero hano mu Burundi hakiri intwaro ya CNDD-FDD yitirirwa y'abahutu. Menya yuko atakintu kimwe muri kano karere Amerika buci haronka, nubwo yaronse amahirwe yo kuronka Kongo barashobora kutayemerera ko iguma mu biganza vya Amerika, nkuko Kongo igomba kwitanga muri Amerika, ariko Amerika itarondera Kongo gusa, irondera akarere kose. Nako ubutare bwo muri Tanzania barabukeneye, ubwa mu Burundi batanga gushora mu Bushinwa barabukeneye, ubwo muri Kongo barabukeneye. No kuvuga bakeneye akarere kose baba aribo bakiganzira. Ariko Musanguzi mwenza, ntabwo turabona yuko Amerika imaze kuba yoshikira Kongo, ntabwo irafata Kongo. Amerika nirafata Kongo, uretse yuko ari ya systeme ngo hano umuroza mu mwana. Kongo niyo yishoye kuri Amerika, kuko Amerika ikirafasha iyo migwi itera ubwoba muri Amerika, muri Kongo. Amerika niyo yari kirafasha M23, hanyuma baca bayikina lobbying. Kisekedi acaba umuntu ari male, aca afata Kongo yose ayegurira Amerika, ati ntimwirwe muraca mu migwi yitera bwoba, nimuze ndabahe igihugu mukeneye cyose, muga mutuha amahoro mureke. Rero tukibandanije rero nguko kuntu intambara y'akarere rero icyategurwa, na cyane cyane bagomba kumanza kuraba ingene badesabiriza Tanzania biciye mu gufata ca gisoda ca Tanzania, bagishiramwo ukutumvikana n'abanyapolitiki. Haca aba intervention y'ingene bamwe n'abandi bace biyamiriza iryo jambo, nubwo harimo amajambo amwe asa n'ayumvikana ko menga n'amajambo meza.